akomeye cyane akora amavideo meza cyane tanguje aka gace uzohora ubona aka gace kazohora gacamo ibintu byinshi bitandukanye. Abarundi bagize red carpet bakajya hamwe muri umoja concert. Nuko tubabwira iyi ni the SYUB show mu gitaramo cya umoja concert. Abarundi musanzwe mugendera ku buhinga bwa none canke ku ma website abantu muri ko murarora the SYUB show turi kumwe n'umushinga Abarundi tudashobora gusigara inyuma kuko ivyo abantu bakoresha by'abandi bantu bakoresha jewe nawe nizera ko 100% dushobora natwe kubikora. Uburundi Abarundi eka nabo muri East African Community muri the SYUB show ibihe byose. Imboneka rimwe muri the SYUB show aho the SYUB show itanguje aka gace uzohora ubona aka gace kazohora gacamo ibintu byinshi bitandukanye tuvugana kujanye n'ibitandukanye ibintu bitandukanye byinshi cyane na cyane kuko hari abantu benshi babaririmbye canke abandi bantu bakora ivyabo bagerageje kuvugana natwe ko twokora kujanye no gupromotinga canke kumenyekanisha indirimbo n'ibikorwa vyabo abari muri Canada n'abandi benshi barahandi hantu hatandukanye. Rero twararavye tubona ko kiriya kiganiro cyacu ni kiganiro dukunda kuba tugikora iyo duhuye n'umuntu tukaganira canke rimwe na rimwe iyo biba vyakunze turashobora gukoresha na Skype. Mugabo rero aka gace twagatanguje kugira ngo tuze turavugana kubijanye n'ibikorwa vya buri muntu kuri bariya babonye canke biyumviriye ko byo bavyiza du promotinze imiziki yabo cyane tukavuga ibikorwa vyabo si imiziki gusa ni igikorwa cyari cyo cyose wowe nk'umurundi aho uri ushobora kuba wokora. Uno munsi rero aka gace kakaba kagira gatangurane no gushimira bamwe basanzwe bakora ibikorwa bikomeye cyane hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba babikora ari gufasha abandi bariho dusanzwe tuzi ingene batanguye nayo bagereye niyo basanzwe bagera. Reka tubashimire cyane kubona mwebwe mwemeye ko uno munsi dushobora kuba turiko turaganira cyane mugakurikirana ibi bikorwa hano kuri the SYUB show. Mu gihe dutegerezwa cyangwa mu gihe twojana nihinduka ni iterambere ririko kwiragira hano ku isi nduva ko natwe Abarundi tudashobora gusigara inyuma kuko ivyo abantu bakoresha by'abandi bantu bakoresha jewe nawe nizera ko 100% dushobora natwe kubikora. Reka dushimire abantu bamwe bibonekana ko bariko baragira movement mu bikorwa vyabo mu gufasha Abarundi. Reka duhereye kuri GRM ni igeze kure cyane igeze kure yatanguye ari website mugabo ubu ikaba ifise n'umurongo wa indundi.com ikaba ifise ni radio aho Abarundi na cyane ugwaruka bacisha music yabo bagapromotinga imiziki yabo eka ndetse ikaba isanzwe ifise n'igisata gikorera mu gihugu cyacu cy'u Burundi. GRM tubahaye zitanu. Reka tugaruke hano muri Houston, Texas. Muri Houston, Texas hari witwa Young PDK. Young PDK ni umuntu twatanguranye tuzinanye twabanye mu ikambi n'umwana mwiza umwana wiwacu cyane atomoye. Twaratanguranye cyane mu bintu byinshi turazinanye. Ariko no kubwira ko ubu ageze kurundi gwego ageze kwindi ntera ikibazo twebwe Abarundi twadukwiye gukora cyangwa biba bikwiye twadukwiye gushira mu mwanya wacu ni kimwe ku kindi. Nshatse kuvuga iki? Young PDK ni umu director akomeye cyane akorana amavideo meza cyane amavideo akomeye amavideo aboneka nk'ivideo herutse kubona yakoreye umuririmbyi mu baririmbyi bari baje mu giteramo aca amukorera indirimbo yiwe siyo gusa n'izindi ziri nyuma byinshi tuzobivugana mu gihe tuzazuko turaganirana. Young PDK wenyene akatubwira ibikorwa byiwe aho bigereye nihinduka iyo bita update azananye ku Barundi. Yari Young PDK. Reka tuje kubijanye no gutunganya indirimbo gutunganya music gutunganya indirimbo bikomeye cyane. Hari umuntu umwe nemera cyane mu Barundi asanzwe akomeye cyane MT number 1 numwe twavuga ko afise studio indoor studio nziza cyane ifata amajwi neza umudiho umeze neza. Abarundi tureke kuza turafata indirimbo ku bantu batumva indimi zacu batumva uko dushobora kuba tuba turiko turarimba cyangwa tuba turiko turavuga. Zitanu
komera kuibanga. Tuje kubijanye no gukwirakiza amakuru cyangwa gukwirakiza utuntu n'utundi. Eric Nyandwi muri UBM News n'umurundi arabica bigacika, naho benshi bashobora kuba bo basuzugura ibikorwa bye bakavuga ko ibyo akora atari byiza. Mugabo umenye ko izo zibika zaramagi, kandi aho n'ubundi muntu ageze niho Eric Nyandwi ariko arahera, niho n'undi muntu ariko aratangurira cyane ariko arahera. Reka dushimire cyane abantu mwagize ibikorwa byiza cyane mu kuja hamwe mu gutegura Umoja Concert. Umoja Concert cyabaye concert ya mbere yakozwe mu Barundi bose bagiye hanze. Aba bamaze imisi mike ko abenshi usanga basuzugurana, abenshi ugasanga ngo bari baziki uyaziki uri yakoriki, ariko ya Barundi bagiye hamwe nta na kimwe cyonanirana. Dushimire GRM, indonde.com, East African Hit na The SYUB Show ku Kigoro bakoze. Kadushimire n'abandi bantu harimo na Anacrete Rukata nawe nyine yarakoze, asanzwe atuye muri Houston, Texas. Tumu high five. Kadushimire Emable, kadushimire ubita mukorare musanzwe mubona muri comedy. Tutibagiye gushimira Nehemi Kwizera yarabiciye biracika cyane mu gutwenza hariya mu guteramisha. Reka mukurangiza kano kaganiro atukwereke bamwe mu bantu bageze hariya uriya munsi bakaba bakoze ibintu byiza, ibintu biryoshe, ibintu nawe wumvirije wumva ko byari biryoshe, bagiye mu muco kirundi. Ni intango gusa, hari ama video menshi twakoze, abo twahuye nabo muri red carpet, video ziri nyuma. Nico gituma twatevye kuko twabonye ko tutotangura tutoyashira ko tutagize ico tuvuze, tutagize ico tubavuze ko abantu bose bari hariye cyangwa abanivyi bari hariya. Abadohereye ko nabantu tutaronse akanya ko kuvugana nabo kuri red carpet. Uyu akaba ari umugwi ukomeye cyane usanzwe ukora cyane, usanzwe ubice bigacika mu kwerekana imico n'imico kama y'ikirundi n'ikinyarwanda bitwa abatarutwa baratamvye neza. Reka ukurikirane bimwe mu byo bakoze. Ni Steven Raphael muri The SYUB Show. Uhawe kaze aho uri hose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, eka ndetse naho uri hanze, mu gucisha cyangwa mu kumenyekanisha ibyawe ibikorwa ukora biciye muri The SYUB Show. Murakoze cyane. Yeah.
abarundi eka n'abo muri East African Community muri the SYUB show ibihe byose.